Yes, karibu cyane muri BTV umeze neza. Bama bavuga ngo ladies first, reka duhere kuri je ndabazi nk'intwari z'akaranga, indirimbo n'akaranga baje kuyibona ariko murafise amazina. Hama jewe nitaba ku izina ryitwa Dushime Leila. Dushime Leila. Yego nkanduru no ndi muri no mubwo nyene intwari z'akaranga. Yego Dushime Leila ujeje iki mu mugwi intwari z'akaranga? Jenda umwanditsi. Yego. Ni wanditse akaranga? Oya, jenda umwanditsi ibikorwa nyene bitunganije mu mugwi hama nkaba n'umutanzi. Okay. Kurundi ruhande turi kumwe n'umusore ngase twari umusore cyangwa umusore. Okay, umusore w'umusonga. Ni sawa? Turashima n'amahoro. Kwitande nawe. Nanje ni Giraneza Bon Sauveur. Bon Sauveur. Abantu bamurukiye mu gisata cy'ubutunzi mu nkore z'akaranga. Ni wenyene umutoza kore. Yego. Ni boss. Ntahora gavura, ntimura mugwa mu manka. Oya. Ntimurabimubonako. Oya, twamutoye tumwizeye. Meze neza ariko nk'ubu uwo babaza intwari z'akaranga umugwi wanyu n'umugwi ukawuvuga mu segonda 30 n'umugwi watangiye ryari ukorera he urimo abantu bangahe bimeze gute? Yego cyane murakoze ku kibazo. Hama umugwi w'intwari z'akaranga dukorera kuri Sokartier mu Kinanira 2. Dukora dimanche hama twaratanguye ibikorwa mu 2012 mu kwezi kwa12. Urumva ko tumaze imyaka 8 dukora. Muri iyo myaka 8 mufite ibikorwa bingana gute? Album zingahe canke mwagenda murasora amasingo canke mwakora mu manza gusa? Oya, turafise idini ndimo tumaze gusohora iyi yakaranga igira gatatu. Yego hama turafise n'ama audio arenga nka 28. Yego nukuvuga ni nka album zibiri. Ayo audio ntiyagiye muri album canke mwagenda murasora gusa imwe? Twagiye turasora imwe. Yego hama n'umugwi ufise abantu bangahe muri rusangi? Turarenga 60. Yego kugira umuntu yinjire mu mugwi wanyu hasabwa iki? Hasaba kubikunda gusa. Kubikunda no kwifatira umwanya kuko akarangana ka twese ntamwe kimirimo. Ngira birasaba no guterera mu kigega, sinzi ko Bon Sauveur yatubwira kwinjira iwanyu ntacu musaba. Kwicambere na mbere kwinjira mu gwindanga karanga inkore z'akaranga. Cyambere na mbere coco ni kubanza kuza wabikunze uzi ivyo ujyemwo ugiye kuje guharanira akaranga kabasokuru. Yego. Ikigega hama cifashe neza? Ikigega cifashe neza nyene. Taronderera hamwe. Ego reka tugire ko gatoyi akano karakarimbo intwari z'akaranga ntiyenze ngira niko mwaherukirako. Yego ariko kandi hari akaririmbo mugiye gushira abona zo ariko wa gatanu hariya kuri Mutima Bar biteguwe gute? Ibintu biteguwe neza cyane, turacari mu myitegure gusa turi mu myirangizo yayo. Yego twongera kandi tubatumira mwese. Yego kwazo bari ibirori bikomeye cyane. Yego. Okay, wabwire rero ni sangapi mbe kwinjira ni ku buntu bimeze gute? Kwinjira ni ku buntu hama ni kuri Mutima Bar. Ni kuri wa gatanu? Yego kunyene kwa gatanu. Azo bari kwigerekezo rya 2026 na gatanu. Okay. Hama ni sangapi? Isaha 12 zo ku mugoroba. Mbe ndirimbo mugiye gushira abona izo bayitwa gute? Burundi gihugu cacu. Burundi gihugu cacu. Ya reka tuyitege izocija kuri YouTube uyu munsi nyene bimeze gute? Oya tuzoyishiraho bukeye. Yego. Okay. Ngira akajambo ubwiye bariko baradukurikirana bose na cyane mu kubatumira kuri uwo munsi. Nanje akajambo no cashikiriza nuko twabatumira cyane mukaza kudushigikira nkuko bikuye nkuko mutuzi ku bakunzi bacu. Mukaza kujya munsi nyene ibintu bizomeze neza. Ego cyane sinzi ko nawe hari cyo ufise wongerako. Ico ndababwiye ndanabatumira cyane ni gukunda akaranga kabasokuru nkuko bakadusigiye nkuko bavuga ati utaye akaranga abatayibanga. Nese ndabatumira gukunda akaranga no guharanira by'ukuri aho karanga. Hama ndabatumira nyene nka mugenzi wanje nko yabivuze kuri Mutima Bar kwa gatanu.
ego cyane bavyumvise reka mu kubaherekeza dusubizemo akaririmbo intwari z'akaranga indirimbo yitwa akaranga umugwi n'intwari z'akaranga hama tuca tugaruka dusoze ikiganiro cacu ca B-News nibaza ko tuzosubira nibaza mu ndwiza nk'aya masaha tubashikiriza indirimbo shasha izoba yagiye abona Ego cyane. Ego mu binga bw'ivyuma dufashe mu kuberekeza dukurikirana akaririmbo akaranga.